turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'imbonesha kure Diaspora TV iri ni ry'abarundi baba mu mahanga turabaha ikaze muri kino kiganiro ni kiganiro tugiye kugiranira n'urongoye Diaspora y'abarundi hano turi ni mu kigobe mu gisagara ca Bujumbura niho habereye inama idasanzwe inama ihuza abanyamitahe baba hanze y'igihugu mbere n'ababa mu gihugu c'u Burundi birumvikana aha rero turi kumwe n'uwari yayitumiwemwo ni umuyobozi mukuru wa Diaspora ndundi Jenny Twayemerine mbona mahoro cyane ndabaramukije kandi mwakoze ko mwashimye ko tugira ico tubabwiye kuri no munsi udasanzwe ego barabamenyereye ni Samuel Ndayiragije arongoye Diaspora y'abarundi mbega nakubaze aha mwitavye nk'urongoye Diaspora canke babatumiye nk'umunyamitahe ngaha mu Burundi urakoze mu ijambo rimwe Diaspora baradutumiye nico gituma ubutumire narabwitavye ariko kandi mwabonye ko nta rumwe twarenga babiri mu bo dusanzwe dukorana mu buserukizi bw'abarundi basanzwe bakora imitahe canke imigambi yabo makungu hanyuma badutumira ubwa mbere nka Diaspora ariko nanje nk'umwe mu barundi baba hanze y'igihugu ariko kandi bakora imigambi mu iki gihugu naramuse n'ubutumire mu bijanye n'ivyo nsanzwe ndangurira muri kino gihugu byiza cyane hariho abandi ba Diaspora twabonye nk'abitwa Fabrice nabo nyine baramenyerewe ngaha mu gihugu n'abandi batandukanye nabo bari bitavye ku giti cyabo canke bari bitavye nk'abaguherekeje nk'urongoye Diaspora y'abarundi nk'uko bizi ino koraniro ryari koraniro rihuza abanyamitahe abagwizatunga n'abafasha mu iterambere ry'igihugu cyo no kwita partenaire no kuvuga umuntu wese afise uruhara yaratumiwe hama rero sije nanjeje gutumira urazi ko kino gikorwa ari cy'igihugu twebwe rero twaratumiwe nka bamwe muri abo bantu bateza gutumirwa nkuko babitunganije ego cyane hama rero Diaspora y'abarundi iratumiwe mu nama ikomeye cyane nk'iyi ivyo mwebwe bisigura iki kuri mwebwe mu majambo make nuko Diaspora ni umwe mu partenaire ba leta no kuvuga ni mu bafasha mu iterambere ry'igihugu nkuko vyari mu ndinganizo y'abatumiwe muri kino gikorwa Diaspora rero ndundi murazi yuko dufite uruhara rudasanzwe nk'abarundi barangura imirimo yabo hanze y'igihugu kugira ngo bashobore kugira ico batereye mu iterambere ry'igihugu nico gituma rero kudutumira nka Diaspora cari ikintu ciza kandi turashima ko leta yamaze guha ku gaciro Diaspora bakabona neza yuko Diaspora ari ikintu kidasanzwe kandi bakoranye neza bashobora kugira ico bafashije kanatsinda nkuko mwagiye murabibona mwarabonye neza yuko abatari bake baje ari abantu bazanywe ubwa mbere n'abaserukizi b'igihugu cyo bita les ambassadeurs barakoze cyane kugira abo bantu baboneke hanyuma kandi ariko mwibuke ko na Diaspora hariho abagize uruhara nkuko mwabibonye hariho abanyamitahe cyo no kwita le secteur privé abantu bari muri secteur privé bizaniye abandi bantu babafasha mu iterambere y'imigambi yabo ari korangura mu gihugu urumva rero yuko bigaruka muri gwa rukurikirane rwo kuraba ingene umurundi wese ari hanze atera mu iterambere ry'igihugu ciwe yego muri iyi nama twigeze kubona uri kurafata ijambo ushikiriza ivyiyumviro mbere wavuze uti kugira ngo iterambere rirama rishikweko mu by'ukuri cyane cyane hagati y'abanyamitahe nuko hoba ico mwise cadre de dialogue ico kintu mugisigura gute muri usangi nivyo vyagarutswe ko cyane umushikiranganje w'ubudandaji yarabivuze yuko hariho ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ko bashiraho ico kigabane kugira ngo abanyamitahe n'abagwizatunga bashobora kugira aho baganirira ariko ngo twabivuze ngira wumvise yuko tuvuga tuti hasanzwe hariho chambre de commerce naco ni ikintu gikwiye guhabwa inguvu kigakomera kugira ngo chambre de commerce y'u Burundi gira inguvu nk'izindi chambre de commerce zo mu bindi bihugu nagwaye nk'akaro wabonye nk'uyu muntu yaravuye muri Guinée Equatoriale yari cegera c'utwara chambre de commerce ya Guinée Equatoriale urabona ko yaje wenyene afise intumbero yo guterera ariko kandi afise n'intumbero yo guteza imbere chambre de commerce yiwe natwe rero twifuza yuko chambre de commerce y'u Burundi ikomera ikamera nk'izindi chambre de commerce nk'andi nico gituma rero uko babishikirije ko babivuga byose ni vyiza igihambaye nuko politike y'u Burundi no munsi babanye politike babatwara igihugu babatagitwara aho bari bose bavuga bati no munsi urugamba turimo no gwiterambere kandi urabona ko vyakunze ku ncuro ya mbere cabaye ikintu ciza cyane cabaye successful cyane uravye ivyashitswe ko uravye byavuganiriwe ni cerekana neza yuko uburundi buriko buraja ku yindi ntambwe kandi nta kabuza kwijya vision 2040-2060 uzoyishikako na cyane cyane kumwe wese atanguye kugira uruhara rwayo leta yatanguye kugira uruhara rwayo natwe Diaspora tugira urwacu umurundi wese agira urwiwe umugwiza atunga uko nyene uyikore utwi uko nyene eka umwe wese mu gisata rimwe tukore nkuko hama mukanya kino gihugu gitagate wabonye neza yuko
ubu waze kubona ibihugu birenga 29 vyaserukiwe kandi vyazemwe abantu bafise inoti abantu bafise imigambi ikomeye ucibona neza yuko hari mu icizere ca kazoza nta nkeka rero yuko bizogenda neza kuko umukuru w'igihugu cacu ni intambwe yindi ateye urabona neza yuko uno munsi yiyegereje cyane gose abagwizatunga n'abikorera twabo n'abafasha mu iterambere kanatsinda ukurikiranye ingene vyagiye biragenda ku munsi wa mbere n'uwa kabiri urabona yuko umukuru w'igihugu wenyene yaciye afata ingingo yo gusangira n'abo bantu ku kirimba cyabaye ikintu ciza cyane cerekana neza ko imbere ari heza ku Burundi kandi n'abaje bose bagiye bavuga bati turavuye ahantu tuvuye mu rugo rw'abagabo neza cyane ni naho mbere nagomba ncenca kwica waruvuze uti guterera mu iterambere birumvikana ni inama yarigamije hanini guhuza abanyamitahe kugira ngo bakore Burundi bushikirimo nakazoza nk'igihugu cifashe kandi giteye imbere mbega Diaspora muriteguye guterera bimwe biboneka turavyiteguriye cyane guterera sinzi ko wakurikiranye ijambo rya nyenshobora mukuru w'igihugu wenyene ubwiye bavuze ati turi kumwe birakunda kandi ako kajambo nibaza ko twese twokagendera tukumva yuko tugiye hamwe dushobora gukora byinshi ikindi naco uyu yahoze arongoye igihugu ca Nigeria nyakubahwa Basanjo muri Nigeria urabona nawe ko yaje akaza n'abandi bagwizatunga nabo baje kugira ngo bagire ico baterera muga ijambo yashikirije rikomeye yavuze ijambo ryiza cyane avuga yuko twebwe abanyafrika tukwiye guhindura ingendo tukagira inyifato n'ingendo shasha na cyane cyane dutanguye urugamba rushasha bisigura ngo ko dutanguye intambwe urugamba ruhambaye mu iterambere kugira ngo abanyamitahe tuborohereze abagwizatunga tuborohereze abavyongera canke abakora nabi tubadome ku rutoki abafise intumbero yo gusubiza mu mugambi wo guteza imbere igihugu tubavuge tutajya umunwa kugira ngo bigende neza nivyo rero yavuze yuko ikintu ca mbere cisha ibihugu vya Afrika nuko abanyafrika tudashobora kurengera inyungu z'akagwi aravuga kandi ati tura planninga cyane tugashira ibintu muri planning muga realization bikagorana muga inama no mukuru w'igihugu yabivuze neza yuko twiteze byinshi kandi iyi minsi ibiri twamaze itazoba impfa gusa bisigura rero yuko leta yatanga kugira ingendo shasha yo kugira ngo ishobore ubwa mbere gushira imbere ico gisata kugira umugwizatunga wese yumve yuko afise ijambo mu iterambere ry'igihugu afise uruhara rwiwe ariko kandi leta igashaka n'ingingo zo kumukingira tutibagiye rero yuko ivyo bavuze vyose nivyo bavuga kugwanya kamwana wa mama kuraba ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu aho bitagenda kugira ngo utangure kubidoma ku rutoki nico conyene nibaza kizofasha kugira ngo n'abagwizatunga ivyo babonye ivyo bumvise bagiye kuri terre basanga ariko kuri nico rero gisigaye uravye ama promesse nivyo bagiye baravuga ni ibintu vyiza cyane jewe nk'umwana w'umuntu navuyeho nezerewe cyane kuko novuga nti Burundi burateye intambwe ubwa mbere bwungutse gatatu ubwa mbere bwungutse abandi bafashanya mu iterambere ubwa gatatu ubugize indi image nshasha haba mu karere no mu makungu no kuvuga Burundi burahinduye ishusho cya gatatu gikomeye cyane Burundi burahungukiye uravye amahera agiye kwinjira mu mezi 3 akurikira uravye abanyamitahe ama promesse bavuze ibigiye gukorwa urabona ko ari miliyoni amajana washaka miliyaridi z'amadolari ugiye nkuko bagiye barabivuga hamwe rero uko babivuze byose vyogenda uko babivuze urabona ko Burundi nta nkeka ko mu myaka 2-3 igihugu kizoba cyamaze kugira iyindi image. Yego cyane tunarangiza kino kiganiro ni watumiwe nk'urongoye Diaspora y'abarundi mbega nakaye kamo utera abusanzwe urongoye aba Diaspora birumvikana kugira ngo bashobore nabo guterera muri imbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye. Urakoze ikintu cyambere nuko mu Diaspora wese ahari atoguma arondera icitwazo gituma adakora ivyo ateza gukora. No kuvuga umwanya wo kwidodomba, umwanya wo kuvuga ko ari bitagenda, umwanya wo kuvuga ko sinokora iki kubera iki ivyo ntibizana urukiza kuri we n'igihugu. Ikintu ca mbere nuko ugerageza gukora hanyuma ukarondera ingene utorera umuti kibazo urimwo ariko kandi utibagiye n'ikibazo uhurana cyo mu gihugu canke hanze ukabivuga kugira ngo tubitore umuti twese hamwe. Ico tubwira abarundi bahanze rero bwa mbere nuko bagira icizere. Icizere bwa mbere nuko twebwe turi ngaha baserukira kandi tubasaba yuko umuntu wese afise ikibazo icyaco cyose arenganijwe mu nzira zarizo zose abitumenyesha kugira ngo ico gikorwa tukigira icacu tugihagararire hanyuma tumaking sure ko uwo murundi yatunganirijwe kuko mu byo twiyemeje nka Diaspora no kugerageza kugira ngo kino gihugu kigira ishusho nziza hano mu Burundi no mu makungu ntivyo kunda rero mu gihe abarundi bonye n'ubwabo bagifise ibintu bibagirira nabi barenganywa cyangwa bakinyirwa ntibabivuge
rero hako tubabona bavuga ku ma social media bavuga ibintu binabiriya dukeneye yuko badafise ingene babitore muti bonyene ubwabo babiduture tubafashe gushikira ababijejwe kugira ngo ivyo bintu bigende neza kanatsinda warabonye ivyo umuhuza yavuze umuhuza ombudsman yaravuze neza ati turasaba yuko mu gihe cyose mufite ibibazo yaba mwebwe mutwara diaspora n'abandi ko mwoza mukatubarira kugira ngo umuntu yabagoye natwe dushobore kumushikira rero twe turi muri iyo nzira icizere kirahari kuko nuko n'inzego z'igihugu urabona yuko ya mukuru w'igihugu n'abandi bakorana urabona ko bafite ishaka ryo kugira ngo uwo wese ari karatobera leta uwo wese ari karatoba kino gihugu kugira ngo nigishike ku ntumbero tumudoma ku rutoki nico twiyemeje muri Diaspora ubwa mbere nuko abo turongoye batekana bagatekanirwa kandi bakubahirizwa mu byo bakora haba mu Burundi no hanze uburenganijwe rero yaba ari hanze canke ngaha tumusaba ko bitubwira kugira ngo dukonjige noze for dushire inguvu zacu hamwe turabe ico kintu kihungabanije umutekano w'umwe muri twebwe ko twese twogitorera umuti tutabishobe tubibwire ababijejwe bisigura ngo rero ntamvo yo kuraba ivyitwazo bitandukanye ejo usanga basigaye nyuma y'amajambere ngo sinakoze ibi ngo kubera ibi no nta citwazo kihari ikindi naco nuko turi muri gwa rukurikirane bwo kwiteza imbere nka Diaspora yunze ubumwe y'ibikorwa kandi dasinziriye nibaza yuko umurundi wo abahanze agisinziriye uwo yashizo n'amajambere turi muri Diaspora rero idasinzira Diaspora yunze ubumwe Diaspora y'ibikorwa turabivuga tukabigendera n'umwanya wo kubaka yanyubakwa rero mwabibonye neza yuko abandi bose ngaha ayi bagirageje bagakora natwe turi mwugo rugamba ubwa mbere dushimira abantu bose babahanze bamaze gutanga amahera yabo amaze gushaka kuri konti hano uvuga ibihugu bitandukanye bamaze gushikana bimwe mu byo biyemeje kuri konti ya Diaspora dufasha n'abandi rero ko bobandanye babikora kugira ngo mu minsi ya vuba ejo aho bukera turonse ikibanza tuce tugira ko tuduzi itafari rya mbere twiha gateka nk'abandi babahanze natwe tube tugize uruhara mu iterambere ry'igihugu aha rero mbere nkacangira ko nkabwira abandi babahanze nyene nti bana ya murondera partenaire aho muri hose murondera abandi bantu bodufasha gushika ku migambi n'intumbero twiyemeje muri Diaspora tutibagiye n'igihugu mwibuke yuko aho muri hose muri abaserukira igihugu cyabo aho bari hose mukoze neza niteka ku gihugu mukoze nabi biraheza bigacafuza igihugu cyatuvyaye Imana ibahezagire rero Samuel Ndayiragije mwari mufise abantu benshi nabona bari babakeneye ariko mwatwitavye kuri Diaspora TV tubashimire mwakoze cyane Imana ibahezagire ni hano rero turangirije ikiganiro cacu na Samuel Ndayiragije mwakoze cyane kudukurikirana je nitwa Emery nimbona murashobora kudusanga kuri Diaspora TV ku mbuga zitandukanye turi kuri Facebook turi kuri YouTube turi no kuri Twitter hamwe no kuri Instagram Diaspora TV mugira aho mwubaha